Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, mukarondera muronka n'ivyo tubipfurije. Ni jewe Janvier Imana irambona, nkuko muvyumva mwijwi, nkuko mubibona, ni jewe nkunze kubashikiriza kino kiganiro igitondo gishasha gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu ijambo ryo mu gatondo ngo ribe impamba y'umunsi canke ribe icayi breakfast canke petit déjeuner bivanye n'ico umuntu wese yohitamwo, kuko murazi yuko bavuga ngo bwiza buca mu kanwa. Ni mu ntumbero yo kwerekana yuko uko umuntu afungura neza canke nabi gushobora kugira uruhara, gushobora kwinfluence, gushobora gutuma abaho neza, agira amagara meza canke mabi bivanye nuko umuntu afunguye. None rero n'ijambo ry'Imana naryo ni muri iyo ntumbero twifuza yuko habaho ibihe byo gusangira ijambo ry'Imana n'abasanzwe barikunda barikurikirana kuri Ntambwe Idahita TV. Nubwo nyene musanga nyene kumbura imyanya yo gusatira yatwaye abantu, ugasanga rero umwanya wabuze. Nagomba kudateba muri ivyo muntunge, kuko kino kiganiro nta mwanya muremure tugomba kukimaramwo. Na majambo numva mu mutima wanje yamfashije abonekana mu gitabo c'amazaburi, ni igice c'119 umurongo w'103. Nasomye ijambo nabaza umwanya nkurikirana mu yandi version ya Bibiliya, ndaba mu vy'ukuri iri jambo risigura iki, ariko ndatinda ndabona muri Bibiliya zindi mfise ico iryo jambo rigomba kuvuga. Dusoma ayo majambo avuga ngo, umurongo w'113 muri Zaburi 119 havuga ngo, ewe kuntu amajambo yawe angengera mu magage, arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba Ntambwe Idahita, na cane cane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo duteguriye ku kazi ne kwibarabara. Ndazi ntimubura kumva mwandi majwi, amasone y'imiduga n'amapikipiki n'ibindi. Mwihangane ariko nyine dusangira ijambo ry'Imana. Nanje si jewe ndabikunda, nkifuza kutamara igihe kinini ntabikoze, musangire namwe ijambo ry'Imana. Hanyuma rero aya majambo dusomye muri make yerekana uburyohe bw'ijambo ry'Imana, yerekana ukuntu ijambo ry'Imana riryoshe. Hanyuma uyu muntu avuga ngo, ewe kuntu amajambo yawe angengera mu magage. Aya majambo, iri jambo kugengera mu magage cagoye gutahura igenda gisoma, naho nize lettre moderne kumbure muri secondaire, kandi nkaba ngerageza kumbure kwitaho ikirundi, ariko mugabo ndavyo mu zindi version nasanze bagomba kwerekana ngo iri jambo kugengera bisigura ngo gusosa canke se kuryoha cane. Samye kumbure ngira nka version y'icongereza ngaha mfise bavuga ngo, ndabe murongo wa 103 ngaha avuga ngo, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Imana yacu nidutabare. Avuga ngo, ewe kuntu amajambo yawe asosa, aryoshe, ari sweet. Imana yacu nidutabare ngo arusha gusosa amajambo yawe, novuga ngo ubuki mu kanwa kanje. Nkurikiranye muri version y'igifaransa yo mfise, nasanze bakoresha iri jambo bavuga ngo berekana ko aho mbere ngo amajambo y'Imana bagumye kuvuga ngo amasezerano vy'Imana yasezeranye, bavuga ngo que tes promesses sont douces en mon palais. Palais ni hariya mu magage. Imana yacu nihimbazwe. Berekana yuko rero ijambo ry'Imana riryoshe, ijambo ry'Imana ryoroshe, ijambo ry'Imana novuga ngo rifise uburyohe bwinshi. Imana yacu nidutabare. Turi mu bihe rero abantu dukurikirana amakuru cane za Facebook, za WhatsApp, za YouTube, aho bishoboka ku marezo sose ugasanga umuntu arakomanta ibi na biriya, akavuga ibi na biriya. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rimwe na rimwe canke kenshi na kenshi bivanye
ugasanga muri izo nkuru abantu bakurayo ibikomere, bakurayo novuga ngo ibibababaza, ibibatuntuza, ibyongereza kumbure novuga ngo agahinda n'akabonge bafise. Imana cyo dutabare. Ugasanga amatangazo abantu baraba kuri za telefone ngendanwa ya Android, ugasanga ibyo basomye byinshi n'amakuru yo muri za Ukraine n'Uburusiya, ni inkuru zicavutu, ni inkuru ziteye ubwoba, ni inkuru zibereka yuko isigiye guhera, ni inkuru zibereka yuko urumva ibibi biguma bigwira nyene gutyoya, mugabo zitabereka ivyiza binyegeje mu ijambo ry'Imana no mu mugambi Imana ifitiye abantu bayo. Imana cyo dutabare. Aya majambo twasomye yatubwiye ngo ewe kuntu amajambo yawe Mana ansosera mu magage, ewe kuntu ijambo ryawe riryoshe rirasumba amajambo y'abantu, ijambo ryawe riryoshe gusumba amakuru twumva mu bana b'abantu. Imana yacu dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha ngomba mpave ngarukirizaga yede kumbure mu ntumbero kudakoresha umwanya muremure no kubera ko nyine ariko kazi, kandi iyo hashusha ibiyaga birayaga nyene. Ego none rero sinzi ico nagomba gukangurire rero mu gusozera, mbega ijambo ry'Imana riracakuryohera. Hariho ibihe umuntu usanga yarabayeho arikunda, arisoma, atora adasomye ijambo ry'Imana, adasomye Bibiliya, atora atumvise kasete y'ijambo ry'Imana, niyo yagiye kuri YouTube cyangwa kuri Facebook ugasanga yumviriza iby'Imana cyane. Imana yacu dutabara. Ariko mugabo ubu ugasanga ibintu byarahindutse, nta mwanya bifitiye. Ariko mugabo mu ijambo ry'Imana hariyo solution, mu majambo y'Imana hariyo inyishu, mu majambo y'Imana hariyo gutabagwa, mu ijambo ry'Imana ukurayo indemeshanyo, ukurayo encouragement, mu ijambo ry'Imana urahembuka. Imana yacu dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Kubwiyo mpamvu rero nawe mukunzi wa kino kiganiro, igitondo gishasha, nagomba ndaguhamagarire nawe gukunda ijambo ry'Imana, kurisoma, kuryumviriza, kumva yuko umugwi, groupe canke club idafise akanya na gatoya k'ivy'Imana atakibanza woyiha. Ukumva wonezererwa kuja mu magroupe biblique, ukumva wonezererwa kuja mu magroupe ya WhatsApp avugirwamwo ivy'Imana. Nagomba ngo ndagukangurire gukunda ijambo ry'Imana, kuko muri ryo hariyo guhembuka, muri ryo hariyo gutabagwa, muri ryo hariyo kuremeshwa. Kandi mu ijambo ry'Imana hariyo ubushobozi ushobasha guhurira nabwo, muri ryo bukubashisha gukizwa neza, bukubashisha guhinduka, bukubashisha kunesha ibyaha, bukubashisha gukora iby'Imana igomba, kuko iby'Imana igomba byose biri mu ijambo ry'Imana, kandi iby'Imana yanka byose biri mu ijambo ry'Imana. Ntimuzohurira ahandi hantu ku marezo sosiyo kiretse mu ijambo ry'Imana. Muri rezo sosiyo mwohurirayo nk'uko nanjye iri jambo uryumvirije muri rezo sosiyo, ariko rikaza rizananye mu ijambo ry'Imana. Imana yacu dutabare. None rero singomba kubankisha gusoma kumbure amatangazo, amapost, amapublicity, amapublication, amapost bapostinga kuri za mbuga ngurukana bumenyi, harimo n'uru rubuga kumbure kurikanye no jambo. Ariko ngomba basi ngo ntirirenge utiyumviriye yuko umutima wawe ukwiye kuronka imfungurwa zawo, ingaburo yawo. Iyo ngaburo y'umutima ni ijambo ry'Imana. Iki gihe cyose uzorisoma ntihazobura ikintu uronka. Urashobora kurisoma wumva umengo nta kintu ukuyeyo, mugabe ikindi gihe uri mu bihe kanaka ugaca wumva rya jambo riraje. Imana yacu dutabare. Nagomba kubabwira mbere ntera nsozera, niba ibintu byo guhishurirwa n'Imana, ibintu byo kugendererwa n'Imana, ibintu byo kuzabumva ngo Imana hari ikintu yambwiye mu nzozi kandi mbona kirabaye. Imana urugero igendera ko umuntu mu nzozi
canke se mu buryo bwo kumwihishurira mu ntonga amatarankoze, birafitaniye isano n'urugero nawe yagaburiye ko impemu yiwe cyangwa se yagaburiye ko novuga ngo wa muntu w'imbere ubuzima rukristo Imana kindi dutabare. Ndibuka igihe kimwe ndi Zambia ndushe ndemerewe mfise ubuzima buruhije burimwe amagorwa burimwe amarushwa, numva umengo naho nabaye hatakintu na kimwe kiyayura umutwe numva umengo notuma ngo biyayura umutwe kugira ngo numve ko ndonka n'agatiro ndonka amahoro. Imana kindi dutabare. Umunsi umwe Imana irangendera mu nzozi kandi yikora kwijambo nigeze gusoma kera ntacibuka ahantu riri, mbere si rimwe se kabiri. Nibutse ko hariho ibihe byinshi nagiye nibigwa ibanga n'Imana, ndemeshwa canke mburirwa canke mbwirwa ibigiye kuba, mugabo bizanye mu byo nigeze gusoma kandi nabikurikirana nkasanga birabaye. None rero amajambo y'Imana akwiye kuba hafise ikibanza muri we. Reka dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Ewe kuna amajambo yawe angengera mu magage arusha ubuki gusosa mu kanwa. Imana yacu nidutabare. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye kubwana amajambo twumvise. Hoba hari umuntu bitari bikiryohera kurisoma, kuryumviriza, kuja ahantu barivuga ijambo ryawe, sigaye yavyumva umengo ni vyakatsi, ni bisombe bitagira amavuta n'umunyu, ariko yumvise yuko bwamundi ijambo riryoshe, ijambo ry'Imana riryoshe gusumvya ubuki, kandi ko rinyegejwemwo ubutunzi budasanzwe. Akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, byarigeze kuba bindyohera ariko ubu ntibikindyohera. None rero ngwiza ko imbabazi bisigaye uco nshoboza gusubira kumva ko mbaye muri buno buzima buhakaze n'ikibanza ijambo ryawe. Uyu muntu nucumugirira neza umwezi umutunganye ivyo ugomba vyose bishishikare kuba mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tuzabye tuvyizeye. Amen.